ngo abunyakurisha ubuhizi mucongereza avuga ngo and violent people are attacking it. Violent people, les gens qui sont violents. Iyo bari kuvuga violent people n'abantu bari brutale. Au fait mu yandi majambo n'abantu batanira protocole zari zihari. Iyo Esteri aza kwindira protocole zari isanzwe ihari nta muyuda yari gukira kiyagiye. Iyo Daniyeli akorera kuri program isanzwe ihari kurya ivyo kurya vyaterekerewe ibigirwamana kwemera bakamera nk'abandi, ivyo Daniyeli yabayemo ntiyari kubibamwo. Hari abantu bazi inzira z'Imana zituma baduzwa, biragusaba violence mu nzira zimwe zituma tuduzwa. Ivyo nzira mpanya kubivuga ariko harimo inzira ya violence. Nta munsi n'umwe Imana yigeze iduza abantu batari violent, abapfasoni mu ntambara. Abantu we ngwe basikumvikana, reka tubivugane neza. Abantu Imana yashimye kuduza igihe cyose n'abantu bemeye guhagarara, bavuga biguma vyoroha, imvura igwa itagwa sindabivamwo. Abantu ndiko ndavugana nabo n'abantu muvyo bagiye kubamenyerako n'ikintu cyitwa remontada. Kwivyukiranya vuga remontada na Satana bimenye yuko wowe ntuheranwa mu myanya ya mbere byose kugenda nabe, ariko mnakurindire hari umwanya wa remontada. Kubaginda n'Imana barabizi hari igihe Imana ishobora kwiha tukuzokora. Ico gihe kirashobora kuba igihe congeweko, mbwa n'igihe tubona abantu igihe Imana ari yateguye bakizanye imbere cyari kumara umwaka kikamara amezi 6, cyari kumara amezi 6 kikamara iminsi 6, kuko Imana igivuga ati uyu muntu azoba yakuze yageze ahantu hanyuma iki nico gihe gikwiriye. Mugabo bakaba abandi birukira imbere y'abandi. Imana ari biteze ko bazoba bari ready kwakira ico bateguriye mu mwaka bakacakira mu mezi 3. Ngira umuntu hino ati ntutegerezwa kurindira igihe abandi barindiriye, ugiye kumenya ukungene ivyawe ubinyakurisha ubuhizi. Ayo majambo samajambo yiwanje Yesu avuze ngo mubihere mu gihe cya Yohana umubatizi ubwami bw'Imana barabubandanira. Muri Matayo 11 ubwami bw'Imana bagira iki? Barabubandana, kandi ababunyakura ntibabunyakurisha ubugwaneza, ntibabunyakurisha kurindira, ntibabunyakurisha kuryama, ntibabunyakurisha ikindi, babunyakurisha uku kwezi kugusige uri umuhizi. Ukivuga ngo abunyakurisha ubuhizi mucongereza avuga ngo and violent people are attacking it. Violent people, les gens qui sont violents. Iyo bari kuvuga abantu bari violent people n'abantu bari brutale. Au fait mu yandi majambo n'abantu batanira protocole zari zihari. Iyo Esteri aza kwindira protocole zari isanzwe ihari nta muyuda yari gukira kiyagiye. Iyo Daniyeli akorera kuri program isanzwe ihari kurya ivyo kurya vyaterekerewe ibigirwamana kwemera bakamera nk'abandi, ivyo Daniyeli yabayemo ntiyari kubibamwo. Hari abantu bazi inzira z'Imana zituma baduzwa. Daniyeli abwira inkona ati twe duhe twirire imboga zimeje inyabutongo. Arabwira ati hamwe mukunda umwami akambaza ko ntigeze ndabagaburira mushaka kuncisha umutwe, ati tugerageze testers just 10 days imisi 10 ni wasanga konzi tuzokwikonforma kuri program isanzwe. Ariko ni byashika ugasanga tumeze neza tureke gutyo, kuko naho duharugwa mu mukigiri w'abandi hiturabandi. Uku nukwezi kwaho ugiye gusobanurwa mu bandi. Iyo usobanuwe mu bandi ngiki kintu kica kiba baca batangura kubazanya ngo urya ninde, avuye hehe, akomotse ko tutari tumuzi, avuye hehe, yahora he. Baragiye kubazanya iyo wahora, kubera ko Imana gusobanuye mu bantu biragusaba violence mu nzira zimwe zituma tuduzwa. Ivyo nzira mpanya kubivuga ariko harimo inzira ya violence. Nta munsi n'umwe Imana yigeze iduza abantu batari violent, abapfasoni mu ntambara. Abantu we ngwe basikumvikana, reka tubivugane neza. Abantu Imana yashimye kuduza igihe cyose n'abantu bemeye guhagarara, baravuga biguma vyoroha, imvura igwa itagwa sindabivamwo, ahubwo ndarondera kumenya igituma bitari ko biraba igihe ubandanije usenga kuri ritme wahora ko uzoguma uronka yamarizo bitayayandi nyene. Muga abantu bari violent, abantu bavuga tumviriza nahora mvyuka rimwe ntigikwiriye, ndakeneye kuvyuka kabiri cyane, ndakeneye kurara ijoro ryose. Eske ndikunda vugana n'abantu bimwemo muri kino kibanza bagiye kumenya inzira z'Imana zo kuduzwa. Umisi heze naciye mu kintu cansavye gukoresha uburyo bwo kugwana ahora nkoresha umunsi wose wajana n'igicaniro n'ikimazi cacu gushika ku munsi wa nyuma w'urugamba. Ubu narinzi kubaka igicaniro kubwo ico kintu, hanyuma nkitega kubona Imana ikirakora. Ngo Imana mbya tumve ivyo bihagije bivanye n'ico kurahangana naco. Nkeneye igicaniro cyo ku munsi daily sacrifice. Nyene ibitandukanye
bitandukanye n'ivyo ndakumenyereye uri kurakora mu bisanzwe. Isi nizo nzira zo kuduzwa, biragusaba brutalite spirituelle. Ani handu uvuga ati kama mbaya abanyamibembe bane igihe ca Elisa haro protocole yari isanzwe hari. Umuntu agwaye imibembe ijambo rivuga ngo uwo muntu agira iki bamute inyuma y'igisagara, ntiyemere kuza aho abantu bari. Baca baragenda, abavyemeye bagumyeyo bapfirayo. Mugabo bane baracanga baravuga ati ntivyakwera nuko nyene ahanyere vyaraheze. Bwi umuntu aravuga ati diga ntibirahera. Hari ama equipe ahora kina raba kino kintu mugumane nanje agatsindwa mu mwanya wa mbere 3-0. Iyo bagarutse ukabona ko baje biteguriye kwakira isheke bagize mu mwanya wa mbere. Mugarani ma equipe banakubwira no mu makomante bakavuga ngo sifre finali taravuga ntute agati mu ryinyo ngo byaheze. Hari ama equipe asanzwe azwi ku kintu bita remontada. Vuga ngo remontada. Iyi ni nyandiko ndiko ndandika amaraso yanyu kugira ngo aho uzoba uri hose uze wiko umunsi umwe ngo ari ikintu bavuze cyitwa remontada. Remontada ni kuvuga iki? Ni umuntu yivyukiranya, ni ekipe yivyukiranya. Abantu ndiko ndavugana nabo n'abantu mu byo bagiye kubamenyerako ni ikintu cyitwa remontada, kwivyukiranya. Yo Paul ari karandikisha ngo ryabikona akababwira ngo dukubitwa hasi ariko ntitugwaho. Abari karavuga ngo turi abaromontada, dusugerezwa impande zose ariko ntidushika numva remontada. Amose akavuga ngo wa mwasi wanje ntukanyitambe kumuvyimba kuko naho nogwa hasi witangabo injwi uhoraho azomvyutsa, uhoraho azompagurusa, uhoraho azomzura, uhoraho azoshira hejuru, uhoraho azompa gusubira kuduzwa. Vuga ngo remontada, remontada. Na Satana bimenye yuko wewe ntuheranwa. Mu myanya ya mbere vyosubira kugenda nabe ariko mnakurindiye. Hari umwanya wa remontada, hari umwanya wo kwivyukiranya, hari umwanya wo kwikangura, hari umwanya wo gusubira kwambara inkomezi ukegukira ivy'iwawe. CLG muri abaremontadeur n'abaremontadeuses. Sinzi ko kibaho kitabayeho ndakiremye uti nduwivyukiranya. Mera tushobora ati nduwivyukiranya, nduwivyukiranya. Ivyanja ntibisoka bihera gutyo nyene oya. Ivyanja ntibisoka birangira gutyo nyene oya. Ivyanja ntibisoka bihera gutyo nyene oya. Hariho kwivyukiranya, hariho kwivyukiranya. Haleluya. Yobu ataravuga ikintu gikomeye nibagutemvya hasi ngo nawe uzovuga ngo hari kimvyutsa. Hari kimvyutsa, hari kimvyutsa. Nibagutsinda hasi, hari abantu baba barigeze gutsinda hasi igihe kimwe jewe ndimo ukumva ko vy'ukuri bagutsinze hasi hakagera n'ahantu uvuga ati ndabivuyemwo, intambara irarusha, bino bihe biranduhije. Mbwa nkumva akajwi kanyorera toya wewe uri umuremontadeur, wewe nturi nk'abandi, wewe ntushoka ubivamo gutyo. Nibagutsinda hasi uzovuge niko kamereka, uzovuge niko kamereka, uzovuge niyo natuya, uzovuge ngo hari iki byose. Mwana umwe wanje araza arambwira atapote nabivuyemo nabihevye, aho nasabiye ishure ngo nje kwiga, nje guca master, bakuma bariko baranyankira masukira gensuri narushe. Tabwira no oya muri serisi uko tumeze tugwana gushika ku musirikare wa nyuma, gushika Imana ivuze ngo hagarika niho duhagarika. Nico gituma batuzi nk'abaremontadeur. Ngira umuntu ati ntitumenyego. Imana irakunda abantu b'abaremontadeur. Nibagutsinda hasi uzovuge there is a lifting up. Hari kimvyuze jewe nduvyuka so ugumayo. Arabanca wumva bafise ikintu muze kwita surviving mindset canke mentality. Wa muntu avuga ngo kunani twari tuzi ko twohashika. Imana ishimwe kwa twageze. Yari yashaka kuzana iyo mentality ono pfuma nimfiye ujahe bazomonota ujahe ko tenda rushe n'ubuzima ruha uzosubira uruhe mugabo ntahuja. Ngira umuntu ntahuja, ijuru iracagukenenga uti naje ndacagukenenga ujahe. Kwara zikaza zifuruza hariya ntariya ivyo zibwira tumva uko mwaje niko muzogenda. Ndahari kugira ngo meze gusoza neza ico yanzaniye. Umwanditsi w'Aberavuga ngo tweho nituri muri babandi biyonjorora bakabivamo. Muri abo ntituri mbwira umuntu nimba wari urimo ndaguhebuje. Ufite iyo umuntu amaze gukura ngukuntu adeduza ubuzima avuga ati
ibi nibi kwari kugira Yosefu amaze kubona ivyamubayeko bariko baravuga ngo utubabarire kuvyo twagukoreye yavuze ati mwe mwagambiye kungira nabi ariko nizo zari inzira z'Imana kugira ngo Imana inzanire ivyiza. Agashaka ikintu gikomeye ngo ishitse ibiriho muri iki gihe ikize benshi boye gufata burya Yosefu ntiyapfuye kubabazwa no kwangwa no gugirirwa nabi kubw'ubusa. Hari abantu Imana ari ikeneye gukiza mu gihe kiri imbere. Nico bituma Imana iducisha mu minyuro yayo mugabo irazi finality, irazi destination kungene izoba imeze. Rero abatazi inzira z'Imana baragera ahantu bagakora amakosa menshi bakaza guheza match na karero bafise amakarto jaune menshi kubera amakosa bagumye ariko barakora. Wibuke yuko nko mu nkino iyo ugize amakosa menshi bashaka gupriva match zikurikira. Hari abakinyi bitewe n'ukungene bitwaye nabi bashaka babwira ati kuti match zo kurikira kwa canke match zibiri ntimuzozikina murabaye suspend. Kumbura izo match bari kubria bravyuba mugabo gacha bahanwa kubera ko bakoze amakosa mu rukino. Hari abana Imana umunsi mu ishengero rya Kristo bakora amakosa menshi kubera kutamenya inzira z'Imana. Mu bagera hano ngo yo iyo mbimenya simba to ayo Maria niwe ariko yarize ni kubera kutamenye. Hakaba n'abandi iyo bamaze kugera ahantu bakura bakaba bamaze kwakira ya nature y'abarumontadeur ushaka kubwira Imana ati Imana hari gisigaye naco nyene kizana zani ico gikombe ndakinywere ko mpeze parce que barabizi neza yuko embabwira iyo umuntu agwaye malaria naciriza kiri hagati navyo kuvuga ngo urumvise mitende ngo baca bagabanya amaserume oya aguma ari ya maserume nyene kuri ya masaha yayandi nyene ataruko ufata ikinini cekivari ya serume. Iyo bitameze gutyo malaria bavuga ngo ntiyaheze iragaruka kubera ko umuntu atigeze avugwa neza akama ariko aragwara agaca baravyumva nyene umuntu aguma ariko aragwara mugabo ubundi aravuga kubera ko abazi inzira aravuga ati mvomisa ntavomisa zana ndabiheze. Iyo umuntu yamenye inzira zigituma nguma numva karuka abadamu ariko kuma kaza hafi naho babibabaza ari we yijara niwe yisabira kubabara. Hari gihe kura ko ufite umuntu ataramenya avuga ati basi nobona basi kera tukira abanyeshuri ikibazo uza gukora cy'ibintu udakunda ubushaka ntumugitangurire ko bagihereze ko mugabo kunda avuga ati none n'ubundi tuzohura nibakizane kama mbaya bihere biheze ubuzima bubandanye nivyo canke sivyo. Ariko umuntu adashatse kuvyafronta n'ahari muri university baramuha compliment. N'uyu munsi hari abantu hayize imyaka 10 barahejeje kaminuza mugabo ata diplome bafise kubera ko hari ivyo banse guheza nabo barakubwira ati umviriza tuzorindira kugeza biheze. Ngira umuntu ati kugeza biheze Imana haye umuzingo w'igitabo Ezekiel amubwira ngo akira urye. Ezekiel ngo birarura yarasikimanje amubwira ngo cira. Imana ishamubwira ati umva mira uce wongera urye uheze kuko Imana irazi inzira birarura mugabishitse mu nda birasosa. Mwanyumvise ubwira umuntu ati ntibikwica biragukomeza ntibikwica bikungura ubwenge ntibikwica bikugira umuhizi canke umuhizikazi. Tugende bukebuke Kristo Yesu ari mu mubiri yabayeho ubwa mbere yingenga asenga cyane iyo ashobora kumukiza urupfu iyo ashobora kucimukiza urupfu ico gihe ntiyatakamba iyo imwumva heje gutakamba ntiyarira iyo atarira ntiyari kumvigwa kubwo kuyubaha kwiwe. Kime kiguha ikindi shaka itaparani gusiga n'abagenzi bayo bunuko yavuga nta muntu yobabazwa gutya atabyaha yakoze mugabo n'abantu b'Imana bagenda n'Imana bazi inzira z'Imana bazi ko umuntu ashobora kugeragezwa kababazwa agatsindwa hasi atari kubera ko yakoze icyaha mugabo kubera ko ni inzira Imana ikiramucishamo mu kuduzwa kwe. Hari abantu muri kino kibazo nanje niko nari meze kera iyo ikintu kitari ciza kinshikiye naje ntangura kurondera ivyahano banakoze yihana n'ivyo ntakoze Yesu Imana yambwiye nta cyaha wakoze ibi ntibiriko biraba kubera ivyaha wakoze sintege nke wagize samakosa wakoze ndiko ndagutoza kugira ngo uzobe umuhizi mu runganwe rwawe. Uyu munsi abana bagerageza kwitondera inzira ndabigisha z'Imana n'uyu munsi muzi umva nibace mu bimeze gute. Hari gihe naje wo ntangara nkavuga nti mu myaka y'ubuyiwe sinazi ko ibishobora kuvyihanganira mugabo agahagara kubera ko yaravyigishijwe. Niko muranyumva mu minsi yabaye mu mubiri yabaye hagira iki yingenga asenga atakamba cyane vuga ngo cyane kandi agira iki arira naho yari umwana. Bari majambo umviriza even though Jesus was God's son widavuze ngo naho yari umwana naho Yesu yari umwana God's lo fils de Dieu naho yari umwana w'Imana naho yavuye ku bantu muri Yohana umatizi avuga ngo uwo akwiye gukuzwa nanje nkaba muto kuko uravyumva uwo yahoranye n'Imana avuga ivyo yumvanye Imana mu kanwa kayo uwisa avuga ivyo ariko uyu avuga ivyo niko Yohana umatizi yamuvuze mugabo naho yarafise standard yigishwa kumvira Imana n'ivyo yababaje yigishwa kumvira Imana apara na ruwanje na adorasi apara n'amashure yize mu isi yabo yigishijwe mu ishuri ryiswa gute imibabaro
ngira umuntu ati ari ishure ry'imibabaro, the school of sufferings. Iryo ni ryo shure ritoza. Genda muri umuntu wese muri Bibiliya yanditswe arafise ahantu yaciye muri iri shure. Umuntu amaze gukura amenye ati kabundi ibyago amakuba ingorane zinje ko Imana ntiyampevye. Imana inyinjije mu ishure kugira ngo inyigishe ibyo ntarinzi, intunganye ukundi gusha, inkore ukundi gusha. Kandi amaze guhingurwa bwo iki ndagikunda, amaze kugira iki iri shure rero kugira ngo duhingurwe. Mbira umuntu ati Imana yakeneye kuhingurwa, amaze guhingurwa rwose. Mushobora ngo in this way muri iyo nzira God qualified him as a perfect high priest. Qualified niho yashoboye kuba. Nubwo yaje avuye ku Mana yashitse mu isi ari qualifié, yagiye kuba qualifié amaze guca mu ishure ry'ubuzima bwa muri ni Yesu. Si umwana wo kwa muhondo na supesi, ni Yesu umwana w'Imana isumba vyose. Ariko God qualified, Imana iramukarifye, iravuga ati ibi vyose aje gucamo, he's qualified, arabaye qualifié kashobora kuba, listen to this, the perfect high priest. Mucoza avuga ngo abera abamwumvira, amaze ngo abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira. Yesu abaye inyanduruko y'agakiza kadashira, ariko natwe turashoboye kuba inyanduruko y'agakiza kahano muri inosi. Imana kirakurondera ko kuba inyanduruko y'agakiza, gutuma abantu bavuga ati no, nimba umuntu akijijwe, nimba umuntu amenya, nimba umuntu yihanye abaho buno buzima, nani ndakeneye Imana ubaye inyanduruko y'agakiza. Nisi Imana tugumije hano muri inosi.